rero ndabashimiye cyane gose nukuri nari mu bukene bunini mwarandondeye telefone umutima hafi uce mu kanwa murazo nace ndabasanga aho muri nukuri ndabashimiye cyane gose nari mu bihe bigoye abanyegereye murabizi ariko kuma kano kazi mana murakoze cyane bakoze kubwagakura bari baheze nanose boîte imwe yagakura cyavuga ngo kubera aheruka kugira mariage ngo ndamuhe ko ngo azombwira reka bitugirire mukandira ngo nibyo njyana mutebeye ntamugoye cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Assalamu alaikum kwa Islam. Bifest rabashe sangapi igasinya kontra no babinga bari mpati yakamoya kandi yani ahoracegwa Bifest rarongora Bifest conference yatangura hadi tuvugisha ukuri Fizo yavuze ngo none we ngo rugabo ngo rurafukanye nani ngo none ko numvise yuko ari nta kigenda oya Fizo yavyivuga mugurabona ko Fizo yavyivuga mbwa munsi Bifest yacerewe yakubise gakuro ne yagize iki yacerewe ariko biri kose bwakaburo nta kigenda nako siknika cyoshe nta kigenda oya kweranye gakura Fizo no yabivuze Bifest sije nabivuze ni Fizo usarana nyuma yo gukora mariage atanga gakura ni ya boost kabisa boost so dushimire n'abakunzi ba Star TV bagiye gukora ibayita booster. batumire biteka namwe bafatanya bikorwa namwe banyamuziki abakomeje namwe mwaje muserukira ibimenyesha makuru bitandukanye tugira amahoro kuri ino genekerezo ryandwi Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026 uruganda Burundi Sniper Company rurashimira cyane abatumire bitavye bino bikorwa duhereye kubamenyesha makuru abanyamuziki bo bafatanya bikorwa abanyagwenya aribo bakomeje muri rusangi abanyempano batandukanye bo basanzwe badushigikira mu kumenyekanisha ibikorerwa mu ruganda uruganda Burundi Sniper Company mu mpfunyapfunyo Bosco rusanzwe rukorera mu Carama ya gatatu kwibarabara rya gatandatu imbere y'ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 9. Bosco ni uruganda ruhingura ibinyobwa kama rukongera rukabidandaza duhereye ku cambere ku mutobe w'amabungo witwa Keza Kacu Marakucha ubugira kabiri o mineral ari amazi Keza Kacu ubugira gatatu agakura tangawizi kakaba karimwo agakura tangawizi harimwo tangawizi ibaba n'ibaba buke buke uruganda Bosco rumaze imyaka inenga kuri 2 rukora ibikorwa uruganda Bosco rumaze gutanga akazi kubene gihugu batari bake tumaze kugera mu gitigiri kinini ya cane uruganda Bosco rusanzwe rutanga amakori uruganda Bosco rukaba rufise n'indi migambi yo kuzohingura ibindi binyobwa muri kazoza no kwagura isoko y'ibirimwa ku barimyi be n'aborozi no gutanga akazi kenshi ku bene gihugu muri yambona kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere tutarandiriye urunigo ruganda
Bosco rubamenyesheje bino bintu rukora. Mu kanya mu majambo yagutse baca babashikiriza icyatumye duteranira hano uno munsi. Murakoze. Emeri dushimira Imana icyo njejwe baje kukivuga. Mbanje gushimira abanyakubahwa abanyamakuru namwe dusanzwe dukorana mu ruganda. Imbere iyo kubabwira impamvu y'umutumiro w'uno munsi, nagira ahubwo mbanze ndanabaratire bamwe mu bafasha b'uruganda bakomeye, mbere ndanabereke n'abashitsi turi kumwe hano, kuko kumbure hari igihe mwatangaye mubonye imbere dukwiye tungana uku. Hari nabo musanzwe mumenyereye mu binyamakuru no mu ibindi bikino bisanzwe birabwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ntimuhave mwibaza nabo ko baba bababwira icyo basanzwe bakora hariya. Oya, uyu turi kumwe yahejeje kwivuga ajejwe ubutunzi mu ruganda. Uri hirya yanje gato ibubamfu ajejwe ubudandaji. Uri ngaha ajejwe gukurikiranira hagufi ibijanye no guhingura ibi binyobwa byose mubona ngaha. Uriya musanzwe mumuzi yitwa Mutima, asanzwe azokorana natwe umugambi tugiye tubashikirize, ari kumwe na Gasore batazira Babalawo, nawe nyene ari kumwe natwe muri uwo mugambi. Ibibanza bibiri mubona biri hano navyo nyene ntabwo ari ivy'ubusa, ahubwo bisanzwe bifise bahava babivyagiramwo mu kanya. Nabo nyene tugomba kujana mu mugambi tugiye tubashikirize mu kanya. Ico ngaha anyi canke cahajya kimwe muri ivyo ni ca Bface, ikindi ni ca Mukombozi. Nabo bahejeje kudushikiriza akabazo bagize, mugabo mu kanya bazoba badushwayemo. Bari mu nzira, ubu utagize ikibazo ca battery yagize ikibazo c'ubundi buhinga bw'imodoka. Mu nkundire rero nzamuke ku mpamvu yatumye tubatumira hano. Icambere turizera neza tudashidikanya ko mwari musanzwe muzi uruganda Bosco kwari ukuru baratira namwe, ahubwo mu buryo bufasha kubyereka abantu bose. Hanyuma kwari no kubabwira ko burya dusanzwe turi hose. Ibi binyobwa mubona ngaha hari haba muri mwebwe musanzwe mubonye bwa mbere, ariko biri hafi ya hose mu gihugu. Tugomba rero gutunganya igisa nisekeza byo kuja kubisangira n'abene gihugu aribo bakiriya bacu ruguru no ngahi Bujumbura. Ni umugambi twise Agakura Tour. Agakura Tour ni umuzunguruko twise Agakura. N'uwo mugambi nyezina twari tuje gushikiriza abakiriya bacu ko tugomba kubasanga hariya bari, hariya iwabo ku mutumba, hariya iwabo muri site, hariya iwabo mu gisagara, kugira ngo dusangire nabo ikinyobwa cacu c'Agakura n'ikinyobwa cacu ca Keza Kacu, hamwe kandi n'ikinyobwa cacu ca Keza Kacu Marakuja, n'ikinyobwa gishasha kiri mu mugwi wa Keza Kacu y'amazi citwa Aho Wawo. Turaza kubabwira impamvu y'ibi byose. Nyene uruganda Burundi Sniper Company asanzwe ari umuntu yatembereye cyane, aho asanzwe azi ko burya umutahe atari gusa amafaranga, ahubwo n'ubwenge nabwo nyine bushobora kuba umutahe. Ico ndakivugiye kubanza guhera ku kubapresenta iki kinyobwa gishasha citwa Aho Wawa, kuko hariho umunyamitahe yinjije mu ruganda kugira ngo akoreshe izina ryiwe, bamwita afise nawe nyine uruganda rwo kungurwa mbuga ngurukana bumenyi rwitwa Wetu Company. Ni naryo sura muciye mubona ngaha. Iyi product rero irimwo mu ruganda yitirirwa we.
umuzunguruko rero tuzogira nawe nyine tuzoba turi kumwe dusangira na ba bakunzi bacu basanzwe banywa ikinyobwa c'agakura, twongera dusangira n'aya mazi yitwa aho wawe. Muri uwo muzunguruko tuzoba turi kumwe mu gusangira nabo rero ikinyobwa c'agakura. Twarabateguriye kandi n'abaririmbyi hamwe na babandi twavuze hano kugira ntimuze kutubaza ico basanzwe bajejwe mu ruganda. Tuzoba turi kumwe nabo hejuru y'ikinyobwa cacu c'agakura gisanzwe kiryoshe, tuzoba turi kumwe nabo kugira ngo baturirimbire, bongere banadutwenze, duterame, dutere nijoro ijambo. Abantu bari mu ntara ya Butanyerera, tuzobasanga ku gatumba iwabo ku itariki 23 z'ukwezi k'umunani kuri centre Ingozi aho bita kuri New Belvedere. Aha rero tubaye turararika abari muri Kirundo, abari mu Yinga, abari mu Kayanza kuzoza guteramana natwe mu kwihereza ikinyobwa gakura, turi kumwe na Bface na Mukombozi, turi kumwe kandi na Mutima Rokomedie, turi kumwe na Gasore, turi kumwe kandi n'umunyamitahe mushasha afise ikinyobwa aho wawa bita Wetu, afise uruganda rwitwa Wetu Company. Ku itariki 23 z'ukwezi k'umunani 2026 bazoze duhurire Ingozi. Hanyuma kandi abari Iburunga hafi ya Gitega nabo twabateguriye kuzoca twifatanya nabo muri uwo mugambi w'umuzunguruko witwa Gakura, kuzoza kwifatanya nabo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, kwezi kwa munani, ni ku kwezi nyene turimo, itariki 30 z'ukwezi k'umunani niho tuzohurira nabo kuri centre Igitega aho bita kuri Cercle. Tubaye tubwira abari Burunga hafi nka Ruyigi, Rutana, naho turahafise abakiriya gose basanzwe bihereza ikinyobwa, abari za Mwaro, mbere n'abazoba bashaka kwiyongeza bavuye Ingozi bazoce baza twongere duterame dusangire ico kinyobwa. Ego reka nanjye nzobazana ndabazanire bashobore kumenya aho wawa icyo ari cyo, bashobore kumenya agakura icyo ari cyo, bashobore kumenya keza kacu icyo ari cyo. Muri icyo gihe hakaba hariho n'igikorwa cyo kuzoryohera n'abanyagihugu bazoba bahashitse, apare yuko agakura cyangwa aho wawa abikubira kumara inyota na keza kacu, ariko n'umuziki nawo uzoba uhari. Muri icyo gihe nanjye byose bindimwo. Ndakenguruka cyane kuba mwaranyize, murakoze cyane. Hanyuma kandi ngurikiye n'abamenyesha amakuru cyane kubera nimwe mutuma nabo batubona, kubera usanga ari n'abari mu miryango yabo batabazi, ariko bakamenya agiye Mukombozi nkari no muri famille yabo. Ni kubera ko hari icyo Imana yampaye nkore, ariko namwe hari icyo mwabashikirije kugira ngo bambone. Uri icyo gihe Imana irazagire cyane. Hanyuma ndanashimira abarundi bose, ndanabaye ikaze. Ingozi bazoze, Igitega tuzoe turi kumwe, naho handi muri Bujumbura tukirindiriye sivyo azoca mu matora. Yego naho nyene nzoze muri benshi kuko icyo twabikiye ni kinini. Urako nzoba ndi kumwe na Bface on the floor, cyabumva za kimwe ku kindi, urazi ko tutari bwakore kimwe ku kindi. Tugiye turirimba kuri podium, ibe ya mbere ibe ya kabiri azoba ari ubwa mbere, ahubwo mwe murereko mwategura n'urusengero genoza kuri. Hanyuma Imana ibayizagire cyane, tugira amahoro, tugira inyota ihezwe naho wawa, tugira inyota ihezwa na akacu, tugira inyota ihezwa na Gakura. Murakoze cyane. Gushimira company iyongeye muri nyinshi tumaze gukorana mu kumenyekanisha ibinyobwa canke produits zitandukanye. Hama turashimiye cyane gose company yavuze tureka tubaha akazi nabo baduhe produit bafise. Hama ikintu nyamukuru gikomeye no gushimira igihugu ciza ko Imana yagishizemwe amahoro. Burya amahoro niyo produit ya mbere twari dukeneye kugira ngo ibisigaye vyiyubake. Rero produit jengize imisi ndiko ndazinywa cyane, ndazihereza kandi ibinyobwa bimeze neza. Ndatumirira abanywanyi banje bose aho turi, tuze dushikire kino gikorwa. Siremeye ntanya no kuri ibinyobwa biraryoshe cyane gose kandi biruhura umutima. Rero iyo umu artist mushigikiye mukamuha akazi n'iterambere ku mu artist,
ibi nivyo bintu twebwe bidutunze, nivyo bintu bimaze kudushikana kure, benshi barabizi. Rero uno munsi gukorana na company ngana uku nukubashimira cyane gose, baba badukuye mu bukene, kandi iyo company iguhemvye ni ikimenyetso ciza c'uko uriko urakora biriko baragufasha nawe. Ukuri turatumira yandi ma company ariko aragerageza kuvuka ngaha mu gihugu tuvukamwo, abandanya twiyumvirako, kandi bakeneye kumenya impamvu bohamagara aba artist, barabaza abantu baba bariko barakona n'aba artist. Rero twebwe turashimye cyane n'amahera aza kudufasha mu miryango, bigatuma abana bacu biga, bigatuma natwe dufungura, bigatuma twiyunguruza. Rero jewe ndashimye, ukuri mwaduhemvye neza, je ku ruhande rw'iwanje mwampemvye neza, Imana ibahezagire. Mwampemvye amahera nzoshobora kurya amezi 6 ndiha inzu, niyunguruza, shaka ka brochette ndagafungura. Rero ndabashimiye cyane gose, nukuri nari mu bukene bunini, mwarandondeye telefone umutima hafi uce mu kanwa, murazi nace ndabasanga aho muri. Nukuri ndabashimiye cyane gose, nari mu bihe bigoye, abanyegereye murabizi, ariko kuma kano kazi mana murakoze cyane, bakoze kubwagakura bari baheze. Nta bindi mvuga, uwo munyambura ibi bintu yabanda, bakoze agakura. Thank you for this night. Yeah. aka Babala, aka mu diaspora, kuko mva mu cyarama. Nuko rero nanje nkuko mwavyumvise basa nk'abavuze byose, icyambere no gushimira Burundi Sniper Company kuba yaratwizeye iraduha ikiraka gakujya mutima yakivuze. Nanje bantelefonye fisi deni ry'inzu y'amezi 3 n'izira ry'Imana simbeshe, cyambona pere mbona bampaye n'ubugari bari bayazagire cyane. Hama sinshobora kuvuga byinshi atari gutumira abantu bose, abafana bacu bari Butanyerera, Gitega, ekana Bujumbura kuzo kwitabira ibitaramo zokora muri aya matariki, kuko uwo munsi tuba twashushe, tuba twanyoye agakura, tuzoba turiko turabikora neza. Nizere ko atanumwe azosiba, turabatumiye cyane kuri aya matariki. Ndabashimiye cyane, Imana ibazagire. Bizu ego. Naronse boîte imwe yagakura cyavuga ngo kubera aheruka kugira mariage ngo ndamuhe ko ngo azombwira. Reka bitugirire hamwe. Mukandira ngo nibyo njyana mutebeye. Ntamugoye cyane. Yesu ashimwe cyane. Assalamu alaikum kwa Islam. Jeni twagira uko ishaka Boniface batazira B-Face. Ndakengurukiye cyane agakura, ndakengurukiye Busco, ndakengurukiye kandi abakozi bose n'abarongozi bayo kuba baratwizeye kugira ngo dukorane. Nibaza yuko mwafasha mukabakomera amashi. Mashina nyumba 10 na derege niyo yeme. Hama saba imbabazi kuba nacerewe, ibarabara sije natumye riba rito, sinatumye habambute yaje, mbakure munyihanganire kuba nacerewe. Nizere ko imbabazi zanyu nazihawe. Hama kubijanye mbiragira aguma nshiramwe. Kisi kimwe kukindi mzee. So jewe nibaza ko ata byinshi novuga atari kubatumirira kuri ajya amatariki, nibaza ko mwamaze kuyabamenyesha.
twebwe nk'aba artiste nkaje nk'umuririmbyi nzi ko public yanje dukominikana neza nta kindi novuga atari kubatumira ndabizeza ko nzobanezereza kandi cyane gose kabisa sinigera maramaza company cyangwa umuntu wese yifuje ko dukorana kugira ngo nejo tuzokorane neza namwe mwakoze cyane kuhashika kugira ngo mushikirize inkuru kuba bakurikirana murakoze cyane ibi ngo bavyita agakura bavyita ivy'abagorozi urabaza abantu bita abagorozi bamwe basenga ni iboro n'umugorozi abagorozi ndabazi bajya barazana ibintu by'ibumba bakakubwira ati nuje koga amazi y'amashuha bakoresha ibintu biri naturel ariko si abafumu twebwe rero nk'abahinga karuhariwe abahinga karuhariwe badasanzwe twamaze kwishikira mugakura muri Burundi Sniper Company UNESCO Burundi Sniper Company bakora ibinyobwa byinshi bitandukanye so nibaza ko muri kano kanya ikintu nakunze nuko biyumvira aba artiste bariyumvira mutima bariyumvira mukombozi bariyumvira mugabo bakorongora uzi ko ngomezi yamubwiye ati wewe uruka kurongora akantu karafasha nakumvise yacerewe yabeshe yambute yaje ameze hari umujama witwa Mr Vibe nawe yasivye kwera umugore urumva bamuhaye agakura ejo urumva ari umupetera yaduhamagaye ambwiye ati nsaba nimero za Mr Vibe sasa babanza kubonana afisi yagakura bana bapeti rero bakuriye mu rushengero bizera bino bintu oya batigeze baba barara rero bavuga ati aha amaze kurongora rero ndavyemerewe hari umuntu horera acagira sasa rero agira ubuyuwayi abayanyoye iboro yagakura igituma taza yasivye urumva sasa ibitu nibitugani yabonye bibandanye biguma biryoha umugore aguma rekura biryoha jamana mpigia simu sai ngwana ngo brongo sori umugore ngo ngumva ngo vyahaye ngo ababanyi utabuze ngene matera tuyisohora ngo mpaka hivi nikonta agore kandeke kubinywa ko yakangwa fisi simaveni mu burayi ibintu binywe wavuye muhira sivyo peti muyuwayi yibaje ngo ni icyayi rikaranye uravyo akiri muhira none yasivye muri conference de presse bifest rabashe sangapi igasinya contrat no babinga bari mpatiya kamoya kandi yani horacegwa bifest rarongora bifest conference yatangura hadi tuvugisha ukuri Fizo yavuze ngo none we ngo ngwarugabo ngo rurafukanye nani ngo none ko numvise yuko ari nta kigenda oya Fizo yavyivuga mugura abona ko Fizo yavyivuga mbwa munsi bifest yacerewe yakubise gakurone yagize iki yacerewe ariko bikose bwakaburo nta kigenda nago nako siknika cyoshe nta kigenda oya kweranye gakura Fizo no yabivuze bifest sije nabivuze ni Fizo usarana nyuma yo gukora mariage gakura ine ya boost kabisa boost so dushimire rero abakunzi ba Star TV bagiye gukora ibayita booster kano ka booster yazo biteramo bitandukanye mu Gitega capital politique utarongoye mu Nyakabiga nka wewe utarongoye mu Porona asha usanga wisha umwana w'abandi ngo none wewe no muntu bakakwica akakubaza ati none papa mugi habaje oya baba kawaye nakagupfira ko nyene mu Kirundi none umugabo wanje ngo yanyoye ibi no musingo byagenze gute gakura mze reka nzo kubaza amakuru ejo ntacu kazi muri kurakanyo oya twebwe ivyo mwabirengeye none imyaka ingahe by'umugore twarongoranya avise umwana imyaka ingahe urumva yuko je no nkikoresha ikata akubwiye ati umugore wacu ntabwo uguma umukorera ko ari muhira ashobore ko nyoye agakura cyabamusha je no ndafise systeme zanje nagitse kugira simba umuhehesi hari abantu bakunda utugore tutunyeshuri narabuguza ama uniforme ndanje umugore wanje akambara uniforme uyu ukinandusha uyu arafise ibintu bibirandusha niwe muhinga yigeze kugira umushera ari hanze mu diaspora agafata igihumbi $100 akakirungika we yari ishapati n'ibiharage ni nawe kandi igihumbi $100 ni nawe muhinga akubitwa n'umugore ubu nawe ikintu kimwe ndusha nuko utararongora byo kutwe n'umugore we ntavyo wone navyo itakabiri naco
niwe muntu wenyine amaze Namaze kumara umunota wose mu kirere. muri arena yaramaze umunota mu kirere ntazi isi ari mu minwe y'abandi. So rero dushimire no company bashimire kuyaje mu bindi bikorwa Sna- tugiye mu Sniper- nama abwire Burundi Sniper Company Tugiye mu nama z'abakuru z'abakuru Conference de presse itegura icyo bita inkerebutsi de na dialogue na continental Dialogue Continental. Tubibutsa yuko Gabi Paege uno munsi Bujumbura ni capitale ya jeunesse africaine. uko bimeze Cyo kwanza mwe mukimenya. Rero tuanze kwanza kwiboostinga kwanza na Gakura hamwe n'utu tuji twakoroshe. dushimira umugambi Paege Wait. Rero dushimire cyane aba urabona no munsi nyine cyubahiro yafashe ya mbere mu kuba umugenzi w'ugwaruka. kabisa Uraneza yuko nano makampani nayo gwaruka kandi kiryoshe n'urukundo. nta batama barimwo Ni ugushigikirana. Urabona barazanye project mutima yavuze ati ngo nari maze wameza ngaye ntari Ntari hinze. n'agasori gaba bakenye ngo bahuye n'ikamba baba Kenya. bikibatamwe amahera bakibaronka Kumbe mwe mutima yaratubwira bareka aratubesha ni yavuze ati ngo aronsa amahera yo kuriha amezi 6 simwa nirasiyo yarize. Urumva ko ari ibintu byiza uno munsi biraryoshe yuko umujene yumviriye gukora company. Urabona nk'ubu iyi ahawawa kino kiziba cyitwa ahawawa sorry na amazi genda kunda kuyita ngo ikiziba ahawawa urazi ko ari akawetu. Umva ko biryoshe yuko uno munsi n'ama brand yaba artiste ariko arakoreshwa ni nkuko ejo uzosanga bavuga ati reka dukoreshe brand y'ivyunguka reka dukoreshe brand ya Mubambe uravyumva ugasanga nk'ubarazanye nk'uruyoga gutwa Mubambe kandi n'umuntu yakazana uruyoga gwitwa umuhinga karuhariwe uravyumva. So ni ibintu vyiza rero byo gusupportinga tunahamagara n'abantu bazokwitabire nibagenda kumurika kuri ni Belvedere azohero 23 Ngozi Igitega ni kuri cercle itariki 28 Mukombozi. no 28 alo 30 Bujumbura na honorable Mukombozi arimwo mutima arimwo honorable Mukombozi yavuze ati Imana urakoze yuko kimwe ku kindi ndaronsa amahirwe yo kwiperforminga na Bface kumwe na Bface uzumva yuko hamwe na Burundi Sniper Company baronsa amahirwe yuko iyo ndirimbo izoba performed sivyo rero urumva nuko rero ibintu babimeze kabisa hama rero biraryoshe mpamagarira n'abantu kuza barakoresha code promo ya Semavumba kuri Nextbet. Ikindi gikorwa murabizi code promo ya Semavumba ucuronka bonus ya 300%. Iyo wanje Starboy na Starboy kujyaro kabiri abahinga tutegerezwa turimwo umviriza hari ukuntu twega abahinga basanga batwinyoye ahantu kumbe baciye badushiramwo mu nyuma tawa ntibabura tuvahe no mu nzi wanyu umugambi uzokwinjira Natasha bamubajije na boss urune ngo kubera iki mukunda gutwara abandi ngo atwaye ngo simbi ngo na Starboy babiri gusa mu kwishura yatanguye ati jewe ndaba abantu bari auto muga mu nyuma shavuga ati umuntu andiriye akansaba iki agafukama ndumva ikigongwe muga nkumva abantu bariko barabaza kugira babaza ati natwe tekane tukiri nawe yavuze ati niba ataba auto sinzobajana nuko tukiri auto none zoguma turabahinga twebwe twisabiye akazi sivyo gushika ino sa raba kuva tuviriye muri Kenya n'ubu Natasha aracavuka none bo bashaka bagahende kandi arakiwa bya bindi abantu hari abantu bakora ama liste basanga bashizemwo abana oya bashizemwo abantu kibaza bani bananza je ari umushefu yigeze kumbwira ati ngo je ngo naragiye mu Bushinwa mu nama z'aba influencer kandi nkora namba akora mu bintu byo kubaza amabati bya leta ati none wapina wapi we wagiye akufata amavumba ndagenda gutera story avumba sigaye muhira ari byakora hari umushefu twariko turavugana umushefu kabisa wo kugwego hejuru cyane gose namununkiye kaya ka video twafashe turi mu gwegura ati umuhinga ntitsinda musiga acambaza ati none uwo muhinga mu by'indege ayurira iragenda cyangwa ihagaze nashize nambwira ati excellence niba abashefu bari ku rwego bitwa ba excellence batavuga mu izina umunsi umwe muradupima muturize murabe ingene twiyuriye so tubahamagarira rero kuza gusupporting ibinyobwa vya Burundi Sniper Company jewe n'umuhinga amahinga karuhariwe sawa mari bahezagira mugabo utubatse ntubipime